Ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugabura u Rwanda n'u Burundi habereye inama ihuza abatwara intara y'Uburasirazuba n'iy'Amajepfo ku ruhande rw'u Rwanda hamwe n'intara za Kirundo na Muyinga ku ruhande rw'u Burundi. Abategetsi bari kumwe n'abatwara uturere n'amakomune hamwe n'indongozi mu gipolisi ku mpande zose bavuze ko bariko baraganira ku bijanye no guteza imbere imigenderanire no korohereza abanyagihugu bahana imbibe. Iyo migenderanire iri kwiranagurwa yatosekaye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Inkuru tubaza umenyesha amakuru y'ijwi ry'Amerika mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru. Abayobozi b'intara zibiri ku ruhande rw'u Rwanda n'u Burundi zisangiye urubibe basigura ko inama yabo idasanzwe ya mbere bagize kuri uyu wa mbere ari ugushira mu ngiro icifuzo c'abakuru b'ibihugu vyabo co kunagura imigenderanire yatosekaye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugabura ivyo bihugu bibiri. Buramatari w'intara ya Kirundo Albert Hatungimana yari kumwe na mugenzi we w'intara ya Muyinga Jean-Claude Barutwanayo hamwe n'abaserukira igipolisi igisirikare ba musanteri hamwe n'abajejwe iperereza. Ku izina ry'u Burundi Buramatari Albert Hatungimana yagarutse ku byo bafunditse. Ubufatanye mu gukemura ibibazo bishoboka ni ikintu twashyize imbere twumvikanye ko ikigira kabiri hariho guhanahana amakuru ku gihe hagati y'inzego ibibazo bigakemuka ku nzego zose. Ikigira gatatu inzego zo mu bisata bitandukanye bijejwe umutekano bijejwe fraude bijejwe iperereza twavuganye yuko zohanahana nazo nyene amakuru hari bijanye n'imigwi y'iterabwoba cyangwa abagizi ba nabi bagwaya guhungabanya umutekano aba mu bihugu byose. Abantu usanga bacabuka imbibe ugasanga baragikoze ubugizi bwa nabi mu Rwanda cyangwa mu bica mu Burundi ugasanga barajamutse mu Rwanda. Twavuganye ko tutegezwa kubagwaniriza hamwe. Ku ruhande Rwanda umuyobozi w'intara y'Iburasirazuba Gasana Emmanuel yari kumwe n'uw'intara y'Amajepfo Kayitesi Alice abatwara uturere inzego za gisirikare n'igipolisi. Ku izina ry'izo ntumwa Gasana yashimangiye ku kibazo c'umutekano ku mipaka. Nuko twiyemeje gufatanya byimbitse kugira ngo dukemure ibibazo by'umutekano ku mupaka. Ikindi hari ubukangurambaga tugomba gukora impande zombi. Byabuza nk'uwo murobyi kuba yashobora kuza wenda azi ikirere umuntu ukora amagendo. Byabuza n'umuntu ujya kwahira ibyatsi hakurya wenda kubera ubumenyi buke. Abaturage bacu bagira imyumvire hejuru yerekeranye n'amategeko agenga umupaka n'ibyo bakwiye kwirinda n'ingaruka zabo. Ejo n'umugizi wa nabi ntazabacemo ngo akore ibinyuranyije n'amategeko. N'ibindi twagiye tuganiraho bijyanye guhanahana abagizi ba nabi bo ku mupaka. Abanyagihugu begereye umupaka w'u Rwanda n'u Burundi ku mpande zose babwiye ijwi ry'Amerika akatari gake ko bifuza ko imipaka yugururwa. Nuko hugurwa nkuko buguruye abandi hanyuma natwe imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi ikabandanya. Iyo mupaka wakora twarashobora tukora mu Rwanda tugashobora tumandire na mu Rwanda tukaronka udufaranga twabasha kuronka utudagara tw'abantu. Ngo dusa n'abantu twishe dusa n'abantu baboshe. Imiryango yagiye ishakayo abavyeyi babo ntibabona uko babasura n'abana ntibabona uko basura abavyeyi babo. Nanje niho navukiye ariko nza gusanda umunyarwanda nubwo nagera ku mugezi mba ndi kubona jama yanjye hako yago sinanayiha ukuboko ko nyaye ukuboko urumva mba nkoze fraction. Iki cifuzo abategetsi baserukiye ibihugu bibiri ntibagihuriza ko. Gasana Emmanuel abona ko intambamyi ari kiza c'umugera wa corona. Ariko mwibuke ko hajyaga habaho mbere ya covid abantu bajya guhahirana bajya kuganira ugasanga lokali cyangwa inzego zo hasi bafite ukuntu bamenya. Biracyakomeye gato kuko igifite ikibazo cyahari ntabwo cyacyaje. Ubwo rero twakwita ibyumvikaneho tureba n'igihe ko kigenda kitungana muri iyo nzira nabwo ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu ibihugu byombi baduha umurongo uko byagenda bikemuka. Yamara ku rundi ruhande Albert Hatungimana Buramatari w'intara ya Kirundo yavuze ko inyishu iri mu nzego zo hejuru yiwe. Ico izo nzego zo hejuru zigona caheruka gushikirizwa na Ines Sonia Niyubahwe umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu mu kiganiro c'abavugizi b'inzego cabaye itariki 8 z'uku kwezi. Imbibe z'u Burundi n'u Rwanda zugawe inyuma yuko habereye ugutosekazwa kw'imigenderanire inyuma yuko hari habayeho kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi mu 2015. Ku Burundi bwarasavye u Rwanda yuko gorekura gotanga abarundi
Burundi basanzwe bari mu Rwanda bagirizwa yuko bashatse kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi. Ico nikirashirwa mu ngiro. Kubw'ivyo rero imigenderanire iriho ni myiza mugabo turacakeneye kwitosora ari naco gituma imbibe zitaruguru. Naho biruko abatwara intara zine zihana urubibe rw'u Burundi n'u Rwanda bemeranije ko bagiye gushikiriza inzego zibatwara icifuzo co kugurura imipaka. Pierre Claver niyo nkuru, Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika. Pierre Claver niyo nkuru urakenuye. Mu gihugu c'u Burundi ibihuha ko urucanco rwa COVID-19 rufise ingaruka mbi ku magara y'abantu bitanguye kugira ingaruka. Kwa gatanu w'indwi twaraye dusozereye bamwe mu banyeshure biga ku mashure abiri yo muri commune Rugombo turi mu ntara ya Cibitoke barahunze inyuma yo kwikeka ko hari abaje kubatera urucanco rwa virusi ya corona. Umunyeshure umwe yarakomerekeye muri ako kajagari, abandi baravunagurika. Nairobi muri Kenya, Elojuri Kaneza aduha inkuru irambuye. Abanyeshure birutse baratemesha kuri uyu wa gatanu mu gatondo nabo ku mashure nshingiro ya Rugombo ya mbere ni ya gatatu. Ni muri commune Rugombo intara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Bataye abarimu babo mu masomero biruka baca mu madirisha, abandi bagundanira mu miryango nk'uko abarezi bavyemereye Ijwi ry'Amerika. Abanyeshure bagenda nk'abahunga, bamwe bavunitse, haba n'akana k'agahungu kakomeretse cyane kagonzwe n'imodokari igihe we n'abagenzi be bagerageza kuja mu kibarabara bataraba imbere n'inyuma. Byose byatanguye mu ndwi heze abanyeshure bo ku mashuri atandukanye bavuga ko bafite amakuru ko incanco za COVID-19 zigiye gutangura gutangwa ku gahato mu mashure kandi ko zifite ingaruka mbi ku magara y'abazihabwa. Zimwe mu ngaruka batanga ibihuha mu mashure bashira imbere ni ukugumbaha ku baterwa incanco, kugabanya inkomezi ku gitsina c'umugabo yarangura amabanga yabubatse hamwe n'ibindi. Hari n'ababwiye abo barerwa ko abahabwa inkingo baca bapfa haheze iminsi mikeya. Ibi twavyiganiwe n'abavyeyi babiganiriwe n'abana babo. Kuri uyu wa gatanu vyagiye kunyurwa n'umukenyezi yinjiye kuri rimwe muri ayo mashure atari kure na kure afite umwitandiro wera mu mutwe hamwe n'imodokari yaje batari bamenyereye kubona, maze bibaza ko incanco zibashwaye. Niko gushobora baduka barahitanana, amasomero asigara yera nkuko twavyiganiwe n'abarezi. Jeremy Sibomana umuyobozi w'indero muri commune Rugombo yibaza ko ibihuha hanini abana bavyumvira mu miryango iwabo. Aho Nizigimana na Jacqueline Mukeshimana n'abavyeyi barereye kuri ayo mashure basaba abajejwe indero ku bigo bitandukanye gutuma ko amanama y'abavyeyi amazi atararenga inkombe. Twe dutangazwa no kubona abana bazindukira kuja kw'ishuri, hama munyuma ukabona umwana aje yiruka akubwira ngo yabonye abazungu, ngo yabonye ngo abantu baje gutera incanco. Ivyo rero nk'ubu jewe no musi umwana yaramukiye aja kw'ishuri nyene mu gatondo, ubu niho mbonye aza yirukanga. Twasaba abarezi dusangiye kurera ko botunganya inama y'abavyeyi kugira ngo ayo makuru maba abana bafite tugerageze umwe wese yegera umwana ariko byo bava mu mitwe. Amakuru y'abana batubwira ati hariho ibintu bazanye mu bikarto bashira mu biro, nk'abarezi bo dutumiza inama bakatubwira neza uko bimeze, hama n'ivyo bikarto biriyo bagasohora bakereka abana ivyo ari byo, bakabereka ko atari byo, bakatubwira uko bipanze natwe tukagenda kuvyumvisha abana bacu. Sibomana arongoye indero muri commune Rugombo yavyumvise nk'ejo. Twamaze gusaba abayobozi bose gutegura amanama, bagakorana amanama n'abavyeyi kugira ngo babasabe kumenyesha abana babo ko ivyo bintu ari bihuha bitabaho, kandi nibaza ko ivyo bitoba muri commune Rugombo gusa, muri zone naho nyene imwe, zone ya Rugombo, vyerekana ko hari bihuha. Hariho abantu bariko baragumura abana cane cane ababwira ibintu bituma bagira ubwoba ntibashobore gukurikirana neza ishuri. Mu Burundi bijanye n'incanco z'umugera wa corona ntibonwa kumwe kandi n'abategetsi ku nzego zo hejuru. Umushikanganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana yemeza ko leta itokwemera inkingo zigirira n'abanyagihugu. Aha yarahejeje kubonana n'abafasha mu gisata c'amagara y'abantu mu ndwi ziheze. Leta niyo ijejwe amagara y'abanyagihugu bose muri rusanga atanu mwavuyemo. Incanco rero zarakozwe, hari zo mugenda mubona, twebwe rero nta kintu kibi twozanira abenegihugu, kandi turazi neza yuko uko iminsi igenda niko tubona tuti urucanco canke ruriya urufite ingaruka nziza nyinshi, ingaruka mbi z'uru nazo nizi, kandi uko iminsi igenda niko habaye ingaruka barondera umuti ushobora gufasha uwo bateye urwo rucanco kugira ngo ntagire ingaruka mbi nyinshi, n'ayandi nta kintu kibi ushobora kuzanira abenegihugu. Ariko ku munsi wa Mungu ushize umushinganje wa mbere yatangaje ko inkingo za COVID-19 atari zo kwizera, asigura ko n'abahinga bazikoze bataronse umwanya uhagije wo kwiga ku ngaruka zazo. Arengiyome Bunyoni yari muri commune Mpinga Kayove mu ntara ya Rutana mu manuko bushira ubuseruko bw'u Burundi guha imfashanyo imiryango 300 y'abantu aho nikora. Ikibazo urucanco rwa corona rwagize mu isi
isi nzima waje gihutihuti abahinga bene kurukora ntibaronka umwanya wo kugira ngo bamenye ingaruka mbi bishobora gutera. Hari ababivugira mu nkamatama cyangwa bagatinya kubibwira bene gihugu, mugabo murakwiye kumenya ukuri. Turazi ko urupfu n'imvane bijana, ntihagire bazaba bitana ba mwana ngo none leta ntiyatubwiye ngo nitwamenye ibyo ari byo. Ivyo nuko byifashe. Ikindi twovuga ko urusanga nuko abicanagishije bagarutse bakagwara n'ubuhwera bagahwera. Ni nayo mpamvu rero tugira tuti ntitwofata ubwo buhinga twumva tuzatahura neza n'abahinga bwabo badatahura neza ngo tubushimire y'umugambi wa leta twabonye dufitiye akamaro. Abantu ba mbere batanguye kuronswa incanco ku munsi wa mbere w'indwi mu Burundi, ariko nta mutegetsi n'umwe yuguruye ibikorwa vy'iryosekeza vyatanguranye n'incanco 500 zatanzwe n'igihugu c'Ubushinwa. Kugeza ubu ibihugu vya Eritrea ku mugabane wa Afrika na Korea ya ruguru ku Aziya nivyo vyonyene bitaremera incanco zikinga umugera wa COVID-19 nk'uko vyemezwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu kw'isi OMS. Isi yose hagiye haboneka abantu ku giti cyabo, amadini canke amashirahamwe apinga izi ncanco bakanazivuga ko ibintu vyinshi bitandukanye adafitiye ivyemezo.